Inekerezo rya 24 ntwarante mwarumvise amajwi yaciye kuri za mbuga hwaniro za Gihuri aho hari umuntu yavuga yuko ariko aratabariza akwiragiza amajwi avuga yuko hari impunzi z'abakongomani zanyururijwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ngira mwese benshi mushaka kwa mwaravyumvise ayo majwi yavuga ibintu nk'ivyo. Hadaciye rero na kabiri abajejwe umutekano bamaze kumva ayo makuru bace bayakorerako ku buryo itariki 26 na 27 urumva hari haciye umunsi umwe gusa ayo makuru ayo majwi akwiragijwe. Baca baja ku kivi baca barakora amatohoza n'ingoga na n'ingoga kuri ayo matariki ndababwiye baca barafata abakongomani bashika kuri 4 bari inyuma y'izo nkuru z'ibinyoma. Abo rero nabo ababane tuberetse. Wa mbere yitwa Kamarashavu Steve akaba yavutse mwaka wa 2007 ariya muri Rucuru ni Goma muri Kongo ngaha hirya. Wa kabiri yitwa Freddy Innocent uwo nawe akaba yavukiye Isange naho nyene ni muri mu ntara ya Kivu Manuko ngaha muri Kongo. Wa gatatu yitwa Ngumbi Lucien nawe akaba yavutse mu mwaka wa 2007 nawe nyene yavukiye Igoma muri Kivu ya ruguru. Wa kane nawe ni umupasitori yitwa Amisi Kipolongwa. Uwo nawe akaba yavutse mu mwaka wa 1990 ahitwa Kasika Mwenga mu ntara ya Kivu y'ubumanuko nawe nyene. Aba rero batatu ba mbere bose n'impunzi zari zisanzwe ziri mu ikambi y'impunzi yitwa Kavumu hariya mu ntara ya Cankuzo kandi bari ngaha kuva kera. Wa mbere yahunze mu mwaka wa 2019, wa kabiri nawe nyene yahunze mu mwaka wa 2019, wa gatatu niwe yaje imbere yabo mu mwaka wa 2017, uwa kane umupasitori we yashize ngaha imbere yabo bose batatu mu mwaka wa 2016. Aba batatu ba mbere rero basanzwe bari mu iyo kambi kandi bose barafite n'ikarata z'impunzi bemerera zibaho uruhusha rwo kuba muri ayo makambi. Murazi ko ngaha mu gihugu c'u Burundi haruhande y'impunzi y'abarundi bahunguka muzi ko bagumye bahunguka ku bwinshi guhera mu mwaka wa 2017 gushika n'uyu munsi. Hariho n'impunzi ziduhungirako zivuye mu bihugu bibanyi. Izavuba ni ziva ngaha mu gihugu ca Kongo. Murazi ko baje ku bwinshi guhera mu hagati mu kwezi kwa kabiri twagumye tubakira. Rero impunzi iyo zishitse ngaha mu Burundi barafise uburenganzira butari buke harimwo nubwo kwicagurira aho baba. No kuvuga barashobora kuvuga bati twebwe turashoboye kuba mu gisagara tuzoca dushaka kuba mu gisagara. Abo baca bandika mu mugwi w'impunzi ziba mu gisagara bamwe bita réfugiés urbains mu rurimi rw'igifaransa aribo uyu mupasitori yarimwo. Hariho n'abavuga bati twebwe ntitwoshobora kwibeshaho mu gisagara ni mutujane mu makambi y'impunzi. Aribo aba batatu ba mbere bari mu ikambi imwe muri zitanu zirimwo impunzi z'abanyekongo maze ikambi zishika kuri zitanu ngaha mu Burundi. Imwe niyo yo muri Kavumu hariya mu ntara ya Cankuzo. Aba batatu barimo. Uyu wa mbere akoranye n'aba babiri bagirizwa ko bashatse kwiba bakoresheje uruyeri umuvyeyi wabo nyina wabo. We yari yasigaye hariya mu ikambi mu Kavumu hariya mu Cankuzo
hanyuma aratuma uwo Steve amutuma ni Bujumbura kugira ngo amurangurire imikeke kudandaza. Ashitse ino mu gihe yamuhaye imiliyoni 2,600 y'amarundi ngo aze kurangura, yaciye aranguza gusa ayashika 690, ayasigaye acaja kuyakinamwo akamari mwe bita ku betting 1xbet. Hanyuma barayamurya arahera, niko gusaba ayandi nyina wiwe amubesha. Nyina wiwe arasubira aramungukira ayandi umuliyoni, hanyuma no umuliyoni awujana muri vya bindi barayamurya arahera. Hanyuma yavuye asubira gusaba kandi izindi miliyoni nyina wiwe. Mugabo buho mu kuzimusaba acavuga yuko afatanije n'uyu wa kabiri mugenzi we Freddy Innocent, n'uyu wa gatatu nyene bagendana ngumbirishe, baca biyumvira uburyo bosaba amafaranga nyina wabo hariya akavyumva kandi akabitegera. Niko guca biga umugambi wo kumubwira yuko banyurujwe. Baca baratelefona, amajwi mwe mwumvise mwarumva ko ari umuntu yatabaza avuga ngo abwira abandi ngo uyu muntu ngo turamwica, ngo abana banyu ngo turabica, ngo hamwe mudatanze amafaranga ashika ku miliyoni 20. Niyo majwi mwebwe mwumvise. Rero ayo mafaranga ntiyabaye akiyatanga kuko urumva ko igipolisi cyamaze gutangura amatohoza, bahavuye babafata baca barabakorera idosi. Uyu mupastori nawe rero wewe murabona n'impunzi mgayo ngaha mu gisagara, wewe ico yakoze yakwiragije, yaciye afata aya majwi aja kuyakwiragiza avuga yuko mu gihugu cy'u Burundi impunzi zo muri Kongo zije ngaha mu Burundi bazinyuruza ku mugaragaro ku Mutaga kandi mu gisagara ca Bujumbura. Muca mwumva rero yuko byaba ivyo vya mbere vyo kubesha kugira ngo bibe, vyaba nibi umupastori yagize, nibi bonyene bagize mu gucura aya majwi no mu kuyakwiragiza, atayindi ntumbero baba bifise atari ugutyoza igihugu cy'u Burundi, bacagiriza yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gikorwamo ivyaha bikomeye nk'ivyo, bikorwa kandi n'impunzi, kandi bikaba ku mugaragaro kandi mu gisagara hagati. Murumva ko ivyo bintu biteye isoni cyane kwisura y'igihugu cacu cy'u Burundi. Ikindi naco kinababaje gusumba, murumva ko nuwabikwiragije ari n'umuvuga butumwa, n'umukozi w'Imana, umupastor. Ibintu biteye isoni cyane. Ibi vyose rero iyo babivuze amajambo nkaya, muca mwumva ivyo ico bishobora guca bituma muca mwumva ubutumwa babahaye impunzi z'abakongomani zisanzwe zihungira ngaha mu Burundi, abavyeyi babo baba batari ngaha mu Burundi, inshuti n'abagenzi, amakungu. Muca mwumva ubutumwa babahaye nico bushobora guheza bugaca bwonona kubijanye n'ishusho ryiza y'igihugu cacu cy'u Burundi. Anaco gituma rero bano bantu baca bakorerwa dossier yabo iziri kwirarangira, yarangiye ngaha mu gipolisi kugira ngo bace barungikirwa ubutungane, babazwe kuri ico caha co guhungabanya umutekano w'igihugu wo hagati ngaha mu gihugu, hamwe n'icaha co kwiba ukoresheje uruyeri.